bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Uko umwaka utashe abarundi bo mu makomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi bama bahimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine, umunsi wamuba ku munsi wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa Myandagaro. Uwo munsi rero wahariwe amakomine ukaba ari akaryo ku barundi n'abarundikazi mu butandukane bwabo kuva ku muto gushika ku mukuru ko kugendera amakomine basanzwe bavukamwo kugira ngo basangire umunezero wo gusubira guhurira mu makomine bavukamwo, bakayaga, bagasangira ijambo n'ivyo bafise vyose, bongera barabira hamwe intambwe bagezeko mu bijanye n'imigambi y'iterambere rya komine yabo. Mu kiganiro c'uno munsi tugaruka rero ku bijanye n'uyo munsi mukuru w'amakomine waraye uhimbajwe kw'igenekerezo rya 3 Myandagaro umwaka w'2019, aho indongozi zitandukanye z'igihugu duhereye kuri Kizigenza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyen'icubahiro Petero Nkurunziza bifadikanije n'abenegihugu bo mu makomine basanzwe bavukamwo mu guhimbaza uyo munsi mukuru w'amakomine. Ndabahaye ikaze. Uwo munsi mukuru wahariwe amakomine ukaba rero wabaye akaryo keza ku bavuka komine bose ko gusubira gukoranira hamwe bakayaga, bongera bibukanya akakera, banayaga n'ibijanye n'iterambere rya komine yabo mu bisata vyose. Duhereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyo munsi mukuru wahariwe amakomine, abavuka komine bose mu butandukane bwabo bakaba bari bahuriye mu makomine agize igisagara ca Bujumbura uko ari 3. Ukaba rero wabaye umunsi wo kwiginana no guhimbagwa, aho abavuka komine bari bahuriye hamwe bakayaga, bongera basangira. Nakaryo keza rero ko kwiginana, nakaryo keza kubona n'abamama nk'abariya bakuze batureze tukicarana, hako turengana mu miduga irimwo vya biyo bitabona, tukaza tugashika tugasangira umutsima, tugasangira umukembe, eka n'ibindi vyose tuba twegeranije. N'umunsi kandi utuma twegerana cane kurushika tuba tumeze. Muri komine ya Muha abavuka komine rero bakaba bari bitavye uyo munsi mukuru, uhereye ku ndongozi zisanzwe zihavuka, abajejwe intwaro, abatowe hamwe rero n'abenegihugu. Muri iyo komine rero ngo ibitari bike mu iterambere bikaba vyararanguwe mu mwaka urangiye, aha tukavuga nk'ibagiro, ibitaro n'ibindi vyinshi biriko birarangurwa. Muri komine ya Mukaza naho nyene uyo munsi mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe. Muri iyo komine nayo nyene ngo imigambi itari mike y'iterambere yararanguwe. Mu bijanye no gushigikirana ngo bakaba rero baregeranije ifungurwa n'ibindi mu ntumbero yo gufasha abatishoboye bo muri iyo komine. Muri komine ya Ntahangwa naho abavuka komine bakaba bari bakoranye kugira ngo bahimbaze uyu munsi mukuru, umunsi wababereye akaryo ko kwicarana bakayaga nk'uko vyagenda kubaho hambere. No muri iyo komine nyene ibitari bike ngo vyararanguwe mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bwa komine, aha tukavuga nk'igorofa igeretse 2 yubatswe, amasoko yasanuwe n'ibindi. Muri ayo makomine yose rero uko ari 3 agize igisagara ca Bujumbura, ivyo vyose vyaranguwe ngo bakaba babikesha amahoro n'umutekano arangwa mu gisagara ca Bujumbura muri kino gihe, bagashimira Imana rero yabafashije kugira ngo babishikeko. Komine ni kwanje aumve, komine ni kwawe aumve, komine ni kwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve. Ni komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye, eho byanku byemera niho wataye uruzogi, ubyanku byemera aho nyene niho wakuriye, ubyanku byemera
ko niho wiza amashure ubyanka ubyemera so na sokuru bakuriyaho komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere ahumve. Muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega naho ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe komine bikaba vyari vyitabwe n'indongozi zivuka muri iyo komine. Aha tukavuga nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka umupfasoni Space Caritas Ndebarikanuye. Ivyo birori bikaba vyatangujwe no kugurura icese igikorwa c'iterambere caranguwe, ico naco kikaba kijanye no gushikana umuyaga nkuba ku musozi wa Gasunu mu gacimbiri ka Gakoke. Hakaba haciye hakurikira urugendo rwashikanye abitavye ivyo birori ku kibanza nyezina cari categuriwe ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru wahariwe komine. Ivyo birori rero bikaba vyaranzwe n'intambo, imvyino zitandukanye, ingoma ziranga akaranga k'abanyagiheta, eka mbere n'akaranga k'igihugu cose c'u Burundi. Muri izo ntambo n'ingoma rero bakaba bahayagiza imigambi y'iterambere hamwe rero no gufatana mu nda ku bavuka komine mu ntumbero yo guteza imbere komine yabo. Komine Giheta rero ngo irabandanya gutera intambwe mu bijanye n'iterambere, ibikorwa bitandukanye by'iterambere ngo bikaba bishishikara kurangurwa na cyane ko abavuka komine bamaze gutahura ko iterambere rya komine yabo ribega bonyene ubwabo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umuvuka komine wa Giheta ku izina ry'abavuka komine akaba yasavye ko umuco wo gufatana mu nda mu iterambere wobandanya utsimbatara muri iyo komine ya Giheta, maze ugwarukanago ngo rukabandanya rurereshwa ibikorwa vyo kwiteza imbere. Ugwaruka mu nyumvirizi, inkono zo kwitwaza ushaje uyica ukibasha. Mu bisanzwe umaze gushika mu zabukuru ubugeze kurya umwimbu, ugeze mu zabukuru uba ugeze kurya umwimbu wimbuye ukiri muto. Nico rero gitwaragira asaba ugwaruka kuva no munsi umwe wese yiyumvire ingene abaragwiza umwimbu azofungura amaze gusaza. Ciyo nkoni rero hakiri kare muzokwitwaza. Ivyo birori rero bikaba vyarangijwe no gusangira inyobwa mu rukundo n'akanyamuneza ntangere, hamwe rero n'ibifungurwa kama vyimbuka muri iyo komine ya Giheta, ifungurwa zari zateguwe ku buhinga bwa kavukire. Aba bamwe mwakurana majana gusenya mukajana kuvuma, bamwe mwakina n'urubugu mugakina n'agapira, burya ntivyagarukiye hajya barakeneye kugaruka mugakina urubugo rw'iterambere. Komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere ahumve. Muri komine ya Gahombo mu ntara ya Kanza naho uyo musi mukuru uhuriza hamwe abavuka komine ukaba wabaye akaryo ku banyagahombo bose ko gusangira ibifungurwa vyimbuka muri iyo komine. Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana akaba yari yishikiye kwifadikanya n'izindi mvukira z'Igahombo mu guhimbaza uyo musi mukuru. Umuhuza w'abarundi rero nk'umwe mu bavuka Gahombo bafashije mu iterambere ry'iyo komine akaba yatumiriye abanyagahombo kutarera amaboko, gukorera hamwe mu makoperative, hamwe rero no kwitegurira amatora twimirije mu mahoro n'umutekano. Akaba yiyemeje guhoza ko mu gufasha mu iterambere ry'iyo komine. Twashaka kubemerera yuko
natwe zobana yadushigikira mu iyo migambi y'iterambere, haba mu bijanye n'amagara y'abantu. Mu gisata c'amagara y'abantu twafashije cyane kugira ngo ibitaro vy'Igahombo bironke ibikoresho vya ngombwa bikomeye, kandi n'ubu twagira tubabwire yuko hariho konteneri rikiraza ibikoresho byose bikenewe ku bitaro. Imbere yuko umwaka urangira ibitaro vy'Igahombo bizoba bifise ibikoresho byose, hamwe atamunyagahombo azoba gikenera kugenda mu Kayanza canke mu Mivo. Tuzadusiye dukeneye abaganga gusa. Mukamenya ko idefile yitabwe n'abaserukira imitumba igize komine ya Gahombo, inkino zitandukanye nko gusiganwa, hamwe rero n'urukino rwahuje komine ya Gahombo na komine ya Mugamba, bikaba rero biri mu vyaryoheje uyo musi mukuru. Udushimwe dutandukanye tukaba twaratanzwe ku bakinyi hamwe rero n'abakorera mu bisata bitandukanye bitanze mu iterambere ry'iyo komine ya Gahombo. Muri komine ya Bukinanyana naho mu ntara ya Cibitoke, abavuka komine ba Bukinanyana uri ababa muri iyo komine n'abarangurira imirimo itandukanye ahandi, barongowe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joseph Butore, asanzwe nyene nawe avuka muri iyo komine ya Bukinanyana, bakaba bari bakoraniye ku mutumba Burimbi ya kabiri muri zone ya Masango. Ibikorwa byo guteza imbere iyo komine bitari bike ngo bikaba rero bimaze kurangurwa, bakaba bavuze nko gusanura amabarabara y'imigenderanire, gukingira ibidukikije mu guca imikobeko, gukwiragiza umuyagankuba mu mazone agize iyo komine n'ibindi. Mu ijambo nyamukuru ryo kuri uyo munsi, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joseph Butore, inyuma yo kugaruka ku nsiguro y'uwo munsi mukuru wa komine, akaba yavuze ko uyu munsi udasanzwe, aho abavuka komine mu butandukane bwabo bicarana bakayaga nk'abavukanyi. Turakunze kwisubiramo kandi ku munsi nk'uyu yuko ari umunsi duhura nk'abanyekomine tungana. Ibibanza turimwo, amapete dufise, ivyuhe dufise, umuntu akabana agasha mu tuzitizo, tugahora twese tungana nk'abakinanyana. Bijya vyose mubona ni inguvu zagiye hamwe. Si umuntu umwe, ni twebwe twese hamwe kuva kuri imbere gushika kuri inyuma. Ibabara twaciye ejo bundi ngahe Burimbi, byaravyekanye yuko muri komine tubishatse atana kimwe kidashoboka. Akaba kandi yabasavye kwijukira amakoperative kugira ngo ntabe ayo ku mpapuro gusa, ariko ngo abe ayo mu bikorwa. Kakaba kabaye n'akaryo ko gushikiriza udushimwe kubitanze kurusha abandi mu bikorwa vy'iterambere ry'iyo komine ya Bukinanyana. No ngaho nyene ibirori bikaba vyasozerewe no gusangira urukanywa n'ibifungurwa kavukire bitandukanye. Avuka komine twese mu mirimo itandukanye dufise, imuze dushira ingufu hamwe duteza imbere komine yacu. Duhamagaye mu maso n'umuyede, turatumiye umurimyi azana iyo suka, maze turime kijambere, badandaza muzana imitahe, tudandaze maze dutere imbere komine yacu bakarorero. Imuze tuje mu mashirahamwe, mwigenda ko ntari imirimo impeshi, murabizi imitwe ikoranye. Yes. Ku mutumba Butare muri komine ya Kayogoro naho, ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wa komine bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa cane Reveriyano Ndikuriyo, asanzwe nawe nyene avuka muri iyo komine ya Kayogoro. Muri rusangi rero ngo ibikorwa vyo guteza imbere iyo komine ngo biriko birarangurwa neza cane. Komine ya Kayogoro ikaba rero yarihaye intumbero yo kugwanya ubushomeri, kugwaruka, kubaka amasoko ya kijambere n'ibindi. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yasavye abanyakayogoro guhoza ko mu migambi yo guteza imbere komine yabo, gutyo bateza imbere igihugu muri rusangi.
komine ya Mpanda naho mu ntara ya Bubanza uyo musi mukuru w'amakomine umunsi uhakaryo abavuka komine ko kurabira hamwe ingene borushirizaho mu guteza imbere komine yabo wahimbarijwe ku musozi wa Rugenge. Ibirori bikaba vyatangujwe na defile ndende y'abavuka komine ba Mpanda, uri abakozi bakora muri komine ya Mpanda, abarimyi, aborozi n'abadandaza bose bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye yo ku mitumba igize iyo komine. Bakaba bari baje bitwaje n'ibifungurwa kavukire. Umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa cane Pascal Nyabenda asanzwe nawe nyene ari umuvuka komine ya Mpanda, akaba nawe nyene yari yitavye ivyo birori. Mu bijanye rero n'ibikorwa vyaranguwe muri iyo komine, hakaba haravuzwe ibijanye no kubaka amashure shingiro, ibiro vy'abakuru b'imitumba, tutibagiye n'ibikorwa vy'ugwaruka rw'abanyeshure bari mu buruhuko mu gushigikira umugambi wa leta y'u Burundi wo gukingira ibidukikije. Umukuru w'inama nshingamateka afashe ijambo akaba yashimiye leta y'u Burundi kuri uyo musi mukuru yashizeho, ati nakaryo keza ko guhuza abavuka komine ngo barabire hamwe imigambi itandukanye yo kwiteza imbere na cyane biciye mu gukorera mu mashirahamwe. Nagira ngo nkengurukire cyane leta y'u Burundi yo yiyumviriye gutekanya umunsi nk'uyu, umunsi w'amakomine, kubera ko nta wundi munsi mukuru twari dufise ushobora kuduhuza mu budasa bwacu. Aha uyu munsi mukuru w'amakomine uhuza abavuka komine bose, atavye imigambwe turavye, atavye amoko turavye, atavye amadini turavye. Ni umunsi mwiza rero wo kugira ngo twese nk'abavuka komine duhurire hamwe. Turasabye rero umugambi w'amakoperative mu witabire mwese. Kugira koperative sukurima gusa, kugira koperative sukorora gusa, hariho ibindi dushobora gukora. Nagira rero nsabe yuko tworaba mbega n'ibiki bikenewe hani wacu. Ivyo birori no ngaho nyene bikaba vyasozerewe no gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa ndangakaranga vy'abanyempanda. Umusi mwiza n'uwakanyamuneza dutameze utarike twiginane twese tubungabunga amahoro twarosi Burundi tuyifurizanye adusange twese. Dushime Imana itugejeje ngaha, rukundo rwayo rurambaye cane, rurasiga kure ubwenge bw'abantu, tuyitambire irabikwiye. Dushime Imana itugejeje ngaha, rukundo rwayo rurambaye cane, rurasiga kure ubwenge bw'abantu, tuyitambire irabikwiye. Muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi, ibirori nyamukuru vyo guhimbaza umunsi mukuru w'amakomine vyabereye ku musozi wa Buye ku kibuga c'ishengero rya Anglikane ry'Ibuye. Ibirori vyatewe iteka na Kizigenza, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, asanzwe nawe nyene ari umuvuka komine wa Mwumba. Bikaba kandi vyari vyitabwe n'izindi mvukira, abakunzi, inshuti n'abagenzi ba komine ya Mwumba. Umurisho w'ingoma, utugenegene, imigwi y'intambo itandukanye bikaba rero ari byo byaranze ibirori byo kuri uyo munsi.
kuri uyo munsi rero wo kuyaga no kwirimbura ku migambi yaranguwe muri komine hamwe rero niyo bagiye gushira imbere. Musitanteri wa komine Mwumba Emmanuel Ndayizeye akaba yavuze ko uyo munsi ushitse komine ya Mwumba igeze ku ntambwe ishimishije mu iterambere biciye ku bumwe n'urunani bw'abavuka komine. Ati ibitari bike vyararanguwe ku nguvu z'abavuka komine, akavuga nk'amashure, amavuriro, gukingira ibidukikije hamwe rero n'izindi nyubakwa zitari nke zubatswe, atibagiye n'inyubakwa y'igorofa ikoreramwo komine n'ibindi. Kakaba rero kabaye n'akaryo ko gushimira abitanze kurusha abandi mu bikorwa vyo guteza imbere komine ya Mwumba, bahereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza hamwe rero n'izindi mvukira za komine ya Mwumba. Mu ntambo n'imvyino zitandukanye, imigwi yose rero ikabashimikira ku vyaranguwe hamwe rero n'uruhara rw'umuvuka komine mu iterambere ryo komine avukamwo. Komine yawe uyiteho kandi uyiteze imbere. Yacawe kumira mu mahanga nyarukuteza imbere komine yawe. Unda komine yawe uyiteho kandi uyiteze imbere. Umuzawa zirakenewe mu iterambere rya komine yawe. Unda komine yawe uyiteho kandi uyiteze imbere. Wishinga guteza imbere ahandi buvyeyi naho hagukeneye. Unda komine yawe uyiteho kandi uyiteze imbere. Gendera komine yawe uterere mu bikorwa vy'iterambere. Unda komine yawe uyiteho kandi uyiteze. Tugira amahoro. Mwijambo nyamukuru Sebarundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza ashikirije abanyamwumba n'abarundi bose, akaba yamenyesheje ko komine ari umuvyeyi. Uyo munsi mukuru rero ukaba wahimbajwe ku civugo kivuga kiti ubumwe n'urukundo rw'abavuka komine niyo nzira irashe idushikana ku iterambere rirama no gukunda igihugu cacu. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba rero yasavye abavuka komine kugira ubumwe n'urukundo, ati ntihagire utereranya iterambere rya komine uwundi. Muri komine rero birakenewe yuko haba ubumwe nk'abavuka komine, murabavukanyi abavuka komine mukwiye kumva yuko atanwe kwiye gutererana iterambere rya komine uwundi, kuko iyi komine twayisanze uko imeze ikatubeshaho tukayivukiramwo tukabaho, nuko abakurambere bagize ico bakora kugira ngo turukire muri komine tukabaho ataco tubuze. Twebwe natwe duhamagariwe mu bihe vyacu gukora twisunga akaroro keza k'abakurambere batwitangiye imbere kugira ngo dukore dutegurira kazoza buzuku na buzukuruza bazovuka myaka 50 60 100 bavuga ati basokuru barabagabo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yaragarutse kuri ayo majambo agize ico civugo c'uno mwaka. Hatabaye urukundo mu bavuka komine n'igihugu nta rukundo gobamwo. Naco gituma rero twashimye yuko abavuka komine bose boza barahura buri mwaka baganira ibijanye na komine yabo, bakaganira ibijanye n'umubano wabo kugira ngo twifatire intumbero nziza yo kubaka igihugu duhereye aho tuvuka, kuko umuvyeyi wa mbere mu gihugu naho wavukiye. Kuko twasanze abarundi twese twitwararitse aho tuvuka, tukatura umutima n'amaboko, kaduhuje umutima n'inama, haca biterambere rirama kandi yihuta. Turashaka yuko bavukana mu makomine bavukana nyakuvukana kandi babana nyakubana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Muri komine rero birakenewe yuko haba ubumwe. Ubumwe burakenewe. Ubumwe buvuga hano ni bwaba wundi tuvuga kuri basokuru. Uburundi bicitwa Burundi kwira rushatsi cambara ntama. Ikimenyetso caranga ubwami bw'u Burundi hariho isaka. Isaka rijya jeze. Yerekana ko amasaka isaka muze mwirabe urutete rumwe rufatanye n'urundi, niyo yumye uyavunguye usanga asa ibamwe. Uko irete zisa niko natwe twateza gusa kujya Imana
yahishuriye iryo banga basokuruza bacu Uburundi kagira ikimenyetso c'isaka abantu bagize ubumwe kujya kukaminete z'amasaka kandi urutete rumwe rufatanye n'urundi bisigura bagize umunani w'intaminwa. Nico tuba twifuza yuko ubumwe tubutahura ingabire Imana yaduhaye tutakwe kwanjanjwa ko kandi itegerezwa kuranga abarundi bose na cane cane barereye makomine bavukamo. Ntabwo uzogira ubumwe n'umunyabujumbura utabanje kubugira no muvukana ku gatumba n'umuvyeyi wawe na so wanyu na nyokuru wawe n'umuvyeyi wawe uzokora benshi. Urukundo nibwo rutuma ibintu byose bishoboka. N'umuyaga nkuba usabanya izo ngabire zose zisabagi kugira ngo zije ku murongo, hama rero zivemwo umuco, zivemwo iterambere rirama. Abavuga komine mugize urukundo hagati yanyu kandi musanzwe mufise n'ubumwe, nta kintu na kimwe gishobora kuza kitumbereye umwe muri mwebwe ngo urabe hirya, kuko mwafashwe ni wo ubabara. Mu gusozera iryo jambo rijanye n'uyo musi, Sebarundi akaba yaripfurije abarundi bose umunsi mukuru mwiza wa komine. Yipfurije umunsi mukuru mwiza abarundi bose, umunsi mukuru wa komine. Ibi ntango shasha yo kumva ko turi umwe mu makomine, tumve kandi yuko umwe yuzuza uwundi, umwe yujuje uwundi haba haje mu rwa rukundo. Urukundo ruje nabo ca dusohora amaboko n'ivyiyumviro muri za ngabe zitandukanye tukaja ku kivi. Ikivi rero kikavyara iterambere rirama. Nivyo ndabipfurije bwo n'umunsi abarundi twese turengere umugambi w'umwaka umwe, dukora imigambi izoshikana abarundi n'abarundikazi ku myaka 100 kuyo no munsi bidashira. Murakoze Imana ibaheze. Uyo musi mukuru wahariwe amakomine muri komine ya Mumba mu ntara ya Ngozi ukaba naho nyene wasozerewe mu munezero ntangere, basangira ibinyobwa n'ibifungurwa kavukire mu kanyamuneza, icerekana urukundo ruri mu migenzo y'abarundi kuva kuri basokuru na basokuruza, bamye basangira ugufa n'ugukira, basangira akabisi n'agahiye.
ati komine yanjye kubera ifise ubwiza gusumba yandi makomine yose. akaba ari no ngaha rero dusozereye ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.